Imana ibahezagire rero, reka twumve ijambo ry'Imana. Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 5. Murashobora kuvyagira n'amahoro. Imana ibahezagire, reka dusome mu vyagiye ntacyo. Ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 5. Guhera ku murongo wa mbere handitswe ngo, nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana, yari ahagaze ku musenyi w'ikiyaga cy'i Genesareti. Abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemwo boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Murongo wa 4, ahejeje kuvuga abarira Simoni ati, igira mwibenga muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura ati, erega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twarushe, ntaco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize baroba ifi nyinshi cyane, insenga zabo zigomba gucika. Bakura abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza ubwato bwompi bwagomba kwibira. Ariko Simoni Petero abibonye, yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati, va aho ndi mwami, kuko ndi umunyabyaha. Kuko atangaye n'abari kumwe nawe babonye ifi barovye. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo nabo baratangara, bari bafatanije na Simoni. Yesu aramwishura. Yesu abwira Simoni ati, ntacyo utinya, kuva ubu uzoroba abantu. Amen. Samuel wa mbere igice cya 2. Igice cya 2 umurongo wa 12. Turaza kugenda dusimba. 12. Samuel wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12 handitswe ngo, nuko akomeje atyo gusengera imbere y'Uhoraho, Eli yitegereza umunwa wiwe, kuko Hana yavugira mu mutima akubita iminwa gusa, ariko ijwi ryiwe ntiryumvikana. Nicyo cyatumye Eli yiyumvira ko aborewe. Nuko Eli aramubaza ati, uzogeza ryari kwama uborewe? Genda uhebe uwo muvinyu wawe. Ariko Hana aramwishura ati, oyaye mwami wanje, ndi umuntu yabonye amagorwa, nta muvinyu nanyoye canke ikindi kiboreza, ariko nariko ndasuka amajojwa yanje imbere y'Uhoraho. Amen. Iri jambo ntabwo nagerageje kuritahura neza. Sinzi umuntu yo bazi Kirundi cyane, hagati difference yo biri hagati y'amagorwa n'amajojwa ni amajojwa ni n'amajambo umuntu amajambo akonteniye amajambo y'umubabaro umuntu abariko arasohora. Okay, hariyo n'abandi bavyitiranye. Okay, Imana ishimwe. Nariko ndasuka, ariko Ana aramwishura ati, oyaye mwami wanje, ndi umuntu nabonye amagorwa, nta muvinyu nanyoye canke ikindi kiboreza, ariko nariko ndasuka amajojwa yanje imbere y'Uhoraho. Ntugire ngo ndi umuntu w'umunyangeso mbi, kuko aka kanya kose namye mvugana umubabaro n'amaganya bindengeye. Maze Eli aramwishura ati, nuko niwigira amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe icyo wayisavye. Amen.
umurongo wa 12 umurongo wa 2 guhera ku murongo wa 2 handitswe ngo nta wera nk'uhoraho kuko atayindi mana atari we, kandi nta gitandara kimeze nk'Imana yacu. Ntimukongere kuvugana ivy'ubwibone mutyo, ivy'amanyama ntibikagaruke mu kanwa kanyu, kuko uhoraho ari Imana izi vyose, niyo igera ibikorwa vy'abantu nko ku munzani. Imiheto y'abahizi iravunitse, abari badendebukiwe bakenyeye inkomezi, abahorana agahimbo basigaye baca ingero, ariko abahora bashonje ntibagicumukura. Mbere uwahora yitwa ingumba avyaye ndwi, uwavyaye benshi arakabiranye. Uhoraho niwe atuma umuntu apfa, kandi niwe atuma abaho. Niwe amumanura ikuzimu, kandi niwe amukurayo. Uhoraho niwe amukenesha, kandi niwe amutungisha. Niwe amucisha bugufi, kandi niwe amushira hejuru. Niwe amukura mu magorwa, niwe akura umugorwa mu mukungugu, agashira hejuru umukene amukuye mu mwavu, kugira ngo abicarikane n'abahambaye, baragwe intebe z'icubahiro. Kuko inkingi z'isi ari iz'Uhoraho, kandi nizo yayiteretseko. Amen. Reka ndangirize kuri iri jambo, hama tuganire ku ijambo Imana ashize ku mutima wawe. Ijambo ndangiriza kuri mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 12 handitswe kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubushobozi, rikarishe kuruta inkota rikarishe kuruta inkota ifise ubugi impande zompi, rikinjira gushika naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, rigasuzuma ivy'umutima wiyumvira, ukagirira imigabo. Amen. Amen. Aha meje gusoma mu Gifaransa havuga gute? Hébreux 4:12. Amen. Hariyo ikintu natahuye ahantu mejeje gusoma. Ahantu havuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ububasha, rifise ubugi amakari nk'ay'inkota ikarishe impande zose. Amen. Umva, ijambo ry'Imana riruta inkota ikarishe impande zose. Inkota ikarishe impande zose, swati kuri ikote iragukata, swati uje no kuri ikote naho nyene kandi kongera ikagukata. Amen. Murumva yuko nta eshapatoire wogira iyo uhuye n'inkota imeze nk'uko. Rero niyo natawiye kuri ahantu kwanza, ahantu kambere natangiye kuri ahantu yuko ijambo ry'Imana, hariho na version y'Igifaransa ivuga yuko la parole de Dieu est tranchante, que imbugite iyo ariyo yose bozana, ijambo ry'Imana rikarishe kwisumba kandi rifise ubugi impande zose. Amen. Ndaza kugasobanurako. Ikindi kintu nashize gusobanura ngaha kugira ngo nze kukubwira ijambo ry'Imana uze kuryumva kuno mugoroba. Na ahantu bavuga ngo ijambo ry'Imana rirashobora kwinjira, rirapenetra, rikinjira gushikaho rigenda mu mutima w'umuntu. Muravyumva? Yarasanzwe afise imigambi mibi, imigabo mibi, ijambo ry'Imana rikinjira mu mutima w'ujya muntu, rigafata ijya migambi mibi afise, rikaca ricira urubanza, kabira ngo wa muntu kana ko ufise imigambi mibi guheza kuri umunsi. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo hindura imigambi yiwawe, tangura kugira imigambi myiza. Ijambo ry'Imana ririnjira mu mutima w'umuntu afise inzigo, rigapenetra, rikamwinjira indani, rikamucira urubanza, rikamubwira ngo il faut kutandukana n'ingeso, fata ingeso. Amen. Il faut ko uhindura iyi mentalite, fata tandukanya n'ibikora ijambo ry'Imana rikubwiye. Urumva rirashobora kwinjira no kuri wa muntu yitwa yuko agoye gusumba abandi bantu bose. Reka ntangira akaroro kari muri Bibiliya ku mucamanza agabitanye.
umucamanza agabitanya ni umuntu yari agoye ku buryo ata muntu n'umwe ntiyatinya imana ntiyatinya n'abantu. Umuntu ari wese yabona yuko imbere yiwe atarakimwe amazi, akubwiye yuko ndaguciriye urubanza wanka wemera, aho uzoja hose n'ubwo rubanza guciriye. Ariko Yesu aduciriye umugani atubwira ngo hariyo umuntu yafashe umwanya wo gusenga, ariko arasenga, uyo muntu afise uwo mutima umeze uko, urahinduka umucira urubanza rwiza. Amen, amen. Ahantu ushaka kuhavugira ikintu, ijambo ry'Imana rifise ububasha, rirakarishye ku buryo icyo rihura nacyo cyose riruhira kugitema vyanka vyemera. Akaroro bataze kuvuga ngo ijambo ry'Imana rikarishe kuruta inkota ifise ubugi impande zose, bisobanura yuko ijambo ry'Imana nta eshapatoire umuntu yogira iyo yahuye naryo, ntaho worihungira iyo ryagutumbereye, nta kintu na kimwe cyo rinanira iyo warirungitse kugira ngo rigende. Amen. Uno munsi nshaka kuvuga ubushobozi buhagaze kubwo kwizera ijambo ry'Imana. Teme y'uyu munsi ivuga ngo genda uhoraho akwishure ivyo wamusavye. Numvise Imana imbara yakubwira iri jambo Eli yabwiye Ana, aramubwira ngo Eli abwira Ana ngo nuko ko wamaze kumbwira ivyo wari urimo vyose, genda Imana ya Isirayeli wasavye iguha icyo umutima wawe wifuza. Numva ko n'umugoroba nanje no kubwira iri jambo, ndari kubwiye mavuta nkayo Eli yari afise kijya gihe, bivanye n'ikibazo umuntu yari afise kijya gihe n'uburemere cyari kimeze. Genda Imana ya Isirayeli iguha icyo umutima wawe wifuza. Amen, amen. Ahantu gice cya kabiri, impamvu nahasomye niyi, nahasomye kuko aha hantu ho mu gice cya kabiri ni igihe cyo gutembagaza agakengegwe. Nta kindi kintu cyatumye ndahasoma. Igice cya mbere hari ahantu igihe cy'agakengegwe, cy'amarira, cy'agahinda, cy'umubabaro. Mugabo harimwo ijambo umuherezi yabwiye Hana, aramubwira ngo genda hejuru y'agahinda nayo masituwasiyo yose kurambarira y'ingene umutima wawe umeze, Imana ya Isirayeli wasavye genda iguhe icyo umutima wawe ugomba. Murazi impamvu nabaririmba ijya ndirimbo? Ijya ndirimbo numvise ko ndayiririmbiye umuntu. Ijya ndirimbo numvise ko ndayiririmbiye umuntu w'igihe kirekire mugabo gihindutse. Amen, amen. S'il vous plaît, iri jambo ryizere ndiko ndakubwira ko n'umugoroba. Ana yarasenga ku buryo bashobora kumwitiranya na situation atazi. Yareka arasenga ku buryo n'umuherezi w'Imana bimugora gutahura ikintu baraka aravuga. Urazi kugira agahinda gushikaho usa n'umuntu aborewe, kugira umubabaro gusumbaho bakwitiranya n'umuntu aborewe. Yambwiye ngo sindi umuntu w'umunyangeso mbi, wanikiranije nuko wasanze nariko ndasuka amajojwa yanje imbere y'Imana. Iki gihe cyose nakimaze ndiko ndavugana n'Imana, ndayibwira situation y'umutima w'iwanje ingene umeze. Eli amaze kumva aravuga ati ifoko ndamuhira indi jambo rimukura muri iyo situation isa niko yari amaze afise. Kuno mugoroba ndakubwiye ngo Imana ya Isirayeli iguhe icyo umutima wawe uri kurasaba muri uno mwanya. Genda uryandike ahantu, iri jambo riri muri entre les guillemets, nuko Eli yishura Ana ati Imana ya Isirayeli, iri ku murongo wa kangahe? Genda wandike uyu murongo, riri ku murongo wa 17. Igice cya mbere ku murongo wa 17. Maze Eli aramwishura ati nuko niwigira amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe icyo wasavye. Imana ya Isirayeli kuno mugoroba iguhe icyo uri kurasaba. Amen, amen. Imana ya Isirayeli kuno mugoroba iguhe icyo uri kurasaba. Nk'umukozi w'Imana ndatumye ko bikunda.
ndarungitse ijambo ry'Imana rifise ubugi impande zose, rishobora rikarishe gusumba ikindi kintu cyose cyo kwita ko gikarishe aha munsi y'izuba, rigutandukanye n'icyo kintu kigutuma bakwitiranya. Nasomye ahantu havuga ngo uwahoze yitwa ingumba ubu yitwa, urazi impamvu batavuze ko yavyaye 8, ntibavuze ko yavyaye 6, bavuze igitigiri cya plenitude, asigaye yitwa umuntu yavyaye ndwi. Mu yandi majambo, Imana yaramwuzurije, afise umunezero wuzuye. Arashobora kuba afise ujya mwana nyene Samuel, ariko ujya Samuel yaje ari plenitude yuzuye imbere y'Imana kuri hano. Iri jambo umumarayika Gabriel yasubiye kandi araribwira Mariya ngo mukuru wawe Elizabeth yaramaze iminsi yitwa iri zina uku n'ukwezi kwe kwa 6. Murabona uku kwimuka, iyi periode ya transition, nagomba nakubwira transition irarangiye. Hari ikintu twakunda kuvuga kera, iri jambo ahubwo ndaruka kera no twakunda kurivuga, aho umuntu bivuga ikongo ari mu rutendeko muri entente yo kurindira ahantu ho kurindira. Numva shaka kugukura muri transit kuri no mugoroba, ijambo ry'Imana rigukure muri transit, rigukure muri transit, ijambo ry'Imana rigutransfere aho wifuza kuba. Imana ya Isirayeli iguhe icyo umutima wawe uri kurasaba kuri no mugoroba. Haleluya! Bimaze igihe kirekire mugabo urabisezereye. Goodbye to my pain, to my sorrow, so long, bye bye. Nari mfise agahinda, nari mfise imibabaro by'igihe kirekire. Muze murasobanurira abantu indirimbo bariko baririmba, kuko benshi usanga ivyo bariko baririmba batazi uburyo ko biri prophetique. Iyi ndirimbo irimo amajambo akomeye cyane. Amen. Amen. Uwahora yitwa ingumba ubasigaye yitwa umuvyeyi w'abana ndwi. Haleluya. Haleluya. Mu yandi majambo, iryo zina ntabwo ryari izina giwe, bamudekriva bivanye na situation yarimo. Haleluya. Imana ishimwe. Izina ufise ntabwo ari giwawe, bagitirana na situation urimo, kuko wewe uratandukanye na situation urimo kuri no mugoroba. Uratandukanye n'ibihe uri kuracamo, kuko ibihe uri kuracamo nagomba ndakubwira ngo siyo definition yiwawe. Uri défini par la parole de Dieu. Ijambo ry'Imana ryonyine niyo rishobora kugudefinisa. Kuri no mugoroba rikubwiye ngo genda, Imana ya Isirayeli iguha icyo umutima wawe uri kurasaba. Ana mu gice cya 2 yatanguye avuga ngo nta wera nk'Imana. Yahagaze, warashobora uyu muntu yereka aravuga ya majambo, aratandukanye n'umuntu Eli yasanze ariko arasenga. Nagomba ndakubwire mu mwanya mutoyi urashobora guhinduka uwundi muntu atandukanye n'uwo muntu uri kurabona muri no mwanya, muri intervale yo kugara amaso no kugurura gusa, kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Ijambo ry'Imana rirapenetra, nta kintu kimwe gishobora no mu gihome. Ijambo ry'Imana riratraversa. Bibiliya ivuga ngo ririnjira gushikaho rifata umusokoro, kugira muze murasoma ijambo muri tahure. Nta musokoro numwe utari hagati y'igufa. Kugira ushikire umusokoro utereza kumena igufa. Mugabo ijambo ry'Imana kugira ngo ririnjira rigasatura igufa rigakura y'umusokoro. Amen. Amen. Ngo ijambo ry'Imana riragenda, rikagenda ku muntu afitiye imigambi mibi, rikagenda kuri urya muntu rikamubwira ngo désormais guhera kuri no mwanya ndafise umuntu yantransfer kuri wewe, s'il vous plaît musenga mu transfer ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri capable kwinjira na manda yo kurabibwira imisi yose, riri capable kwinjira ahantu udashobora kwinjira kandi ho kuruhuye. Mugabo ryoyo rigenda rikagukorera igitangaza utarinze kuruha. Amen. Amen. Nimba hari umuntu ariko arakugora, ijambo ry'Imana rigende
rimucire urubanza ryinjire mu mutima wiwe. Nimba ari umuntu yakwankiye, ijambo ry'Imana risubire kandi rigende ribwire umutima wiwe ngo subira kandi wemere. Ijambo ry'Imana bakubwiye ngo ririnjira gushikaho ryinjira mu mutima w'umuntu, rigaca riciri ngo rigafata imigabo n'imigambi afise mu mutima wiwe rikayicira urubanza. Mwumviki ndaje kuvugana n'umuntu kanaka ambwiye yuko ari oya, kandi oya yiwe ndayiravye ndabona yuko ari oya, yayindi bakubwira ngo les quatre vérités. Aha se nta kintu kimwe ashobora gusubizamo, ashobora kunyemera. Yabivuze okay, ngira ngende gusenga, kuko ninasenga ijambo ry'Imana rirashobora kuza rigadeturna ya oya, rikayikatisha rikayihindura, rikamubwira ngo subira kandi mubwire ngo ego. Hama rigacari gufata wewe rigagufata nk'umusazi, gaca kubwira ngo haguruka usubire kandi kuri wa muntu wagiye kubwiye oya. Ijambo ry'Imana rikakuhagurutsa ngo subira kandi ugende, ukagenda gaca kubwira ati nabiravye ibyo bintu wambare numva ari byo ndavyemeye. Nta wundi mbona ashobora ivyo bintu aha munsi y'izuba, aha munsi y'izuba nta wundi muntu ari capable gukora ivyo bintu sauf la parole de Dieu. Kwa Mungu narabariye ngo nimba ijambo ry'Imana ryarashoboye kurema isi n'ibiyuzuye, rirashobora kukuremera nawe icyo kintu gitoyi kimwe ukeneye muri uno mwanya. Imana ya Isirayeli uri kurasaba kuri no mugoroba iguhe satisfaction y'umutima wawe. Yesu yarabwiye intumwa ziwe arazibwira ngo guhera kuri no munsi ntimurasaba. Iryo jambo riragoye gutahura utari umuntu w'impwemu. Iryo jambo n'Imana yashobora kukubwira kuri no munsi, kuri no mugoroba kubwira ngo guhera kuri no munsi nturasaba. Wibaza ko ari kubwiye ngo nturasaba. Guhera kuri no munsi nturasaba conformément nico jewe Imana numva ashaka kuguha. Urashobora kukusaba ikintu gitoyi gitandukanye n'icyo Imana ishaka kuguha. Ijambo ry'Imana gacari kubwira ngo guhera ku munsi watangiye gusenga nturasenga, kuko urashobora kukura minimiza inyishu ushaka kuguha. Igacari kubwira ngo saba ikindi kintu kirengeye icyo kintu. Wasaba icyo kintu kirengeye icyo kintu urasaba. Ijambo ry'Imana gacari kubwira ngo uyu munsi urasavye. Ijambo ry'Imana rikubwiye ngo Yesu yabwiye intumwa ngo guhera imyaka 3 n'inusutuma. None ushaka kubwira ko batari bwasaba ikintu na kimwe, bari bamaze kubisaba. Ngo hari ikintu, hari igihe uhagarara ukavuga ati sha ndasavye. Imana rekereye ko umuntu asaba ikintu vyitwa yuko yasavye. Ndakubwiye gusaba neza. Iki kintu cyo Imana kubwira ngo usabe kugira ngo umutima wanyu, umunezero wanyu wuzuzwe. Nuko hari ibindi bintu musaba byo kubakura kuri ingazi bikabegeza pazi biri imbere. Mugabo Imana ikubwiye ngo saba neza, ibikubwiye ngo saba ikintu gigutuma urengana. Amen. Amen. Reka ngenda handi hantu. Petero na bagenzi biwe bari bazi yuko badashobora kuroba ku murango. Mu myaka bari bamaze baroba, ntibari bazi ko ku murango abantu baroba. Ntibari bazi yuko muri kahise ko kuroba bishobora gukunda yuko umuntu ashobora kwiyazarda akagenda kuri Tanganyika saa 6 akaroba, kandi akaroba ifi ziriko ziramuraba kandi zikemera kwinjira mu rusenga. Aha niho hantu hari gitangaza. Kubona ikintu gishobora kuba kifise potentiality yuko kitemera, ngo kikemera kigafatwa n'urusenga kandi gishobora kugenda. Ifi zari maso, izuba ryaraka, mugabo ifi zaranse yuko zogenda zonyene ziriterera mu rusenga zonyene atamuna n'umwe yazibari. Hari umuntu yumvise ikintu ndiko ndavuga? Turi ifi, turabizi yuko objectif yo kudufata nukuturya. Mbo turabishoboye guhunga ni ku murango, mugabo ntiduhunga. Turemeye kwinjira mu rusenga badufate. Nta kindi kintu gishobora gukora icyo kintu atari kubw'ijambo ryawe. Kubw'ijambo ryawe ndemeye guterera urusenga. Narondeye mu ijoro ryose muri maniere nari sanzwe nzi yuko nshobora kuronka, nabuze. Mugabo izuba riva saa 6 kubera umba ari ijambo ry'iwawe, ngira ngende ndobe, kandi ndobe ikibazo mwijoro mu bisanzwe kuroba ifi mwijoro kuzihohotera kuko ntizibona.
igitangaza mu ijoro si igitangaza, igitangaza kiri ku murango aho ifi uyiroba ikanuye. Mbwira nagomba nakubwire ngo witege kuroba ifi ikanuye. Ifi ikubona neza nawe ukayibona ikemera yuko uyiroba. Ninde yumva uburemere bw'iri jambo ndiko navuga? Aho ifi yemera kwinjira mu rusenga ari ku murango, ntihagire ikintu na kimwe kikwemeza yuko bitazogenda neza. Ntihagire umuntu n'umwe akubwira yuko bidashoboka, kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Wari wagerageje gusenga, wari wafashe porogaramu yuko ubivuyemo, kuri iri jambo ndakubwiye ku mugoroba subira kandi ugende usenge. Wari wafashe gahunda yo kubivamo, yo kubirekura, yo kumva umenga nta nishu ihari, ni ku murango iyindi mwanya wo kuroba no gusubira kandi mu ijoro. Kubw'ijambo ry'Imana turaroba ku murango. Bibiri bivuga ngo abumva amajambo yanje bakayakora bameze nk'abantu biravye mu cirori. Urazi icyo bisobanura kwiraba mu cirori? Ninde muntu ari ngaha atazi ingene asa? Hari umuntu atazi ingene asa ngaha? Urabizi ingene usa? Uri siri kubizi? Uko niko n'ijambo ry'Imana rimeze. Ijambo ry'Imana uraza udafise inyishu, ufise ibibazo byose bitandukanye, hama waza ijambo ry'Imana rikaguha igicapo, rigakubwira ngo meme si mu mutima wawe hameze uko, icirore ijambo ry'Imana rikuzaniye niki? Eske uri kuraraba muri iri jambo ry'Imana hari icirore cy'ikintu uri kurabona? Muri iri jambo ry'Imana ndiko ndavuga hari ikintu uri kurabona mu cirore? Hari ikintu uri kurabona mu cirore? Hariho ikintu uri kurabona muri iri jambo ry'Imana ndiko ndavuga? Nimba wakibonye niwagenda ntusubire kandi kubibagira ingene kiya kintu wabonye gisa. Nimba uri hano ukumva yuko muri aya mavuta y'ijambo ry'Imana ndiko ndakubwira yuko ivyo ndiko ndakubwira bishoboka, aho wawiravye mu cirore wimenye yuko bishoboka. Ntusohoke hama wibagira ingene usa. Ingene usa ni iri jambo ry'Imana ndiko ndakubwira muri uyu mwanya. Nimba hari kitagenda neza, icirore ndiko ndakubwira muri ijambo ry'Imana ndiko ndakubwira ubuteruza kubona mu cirore nuko bigenda neza. Ko wabibonye ko bigenda neza mu ijambo ry'Imana, ntuvyibagire kuri umugoroba. Ndifuza ko Imana gutangaza mu mwanya utari wibaza yuko yo gutangaza. Igukorera igitangaza kimeze nko ku ba Petero bari bazi ko muri experience n'imyaka bamaze baroba batamuntu ashobora kuroba ku murango. Yesu wenyene niwe ari capable kurobesha abantu ku murango. Turi muri periode yo gushinga intaye. Kwa Mungu nababariye ngo Yesu afitaniye programme nawe. Turi mu gihe cyo kugendererwa n'ijambo ry'Imana. Turi muri periode yo kugendererwa n'ijambo ry'Imana, aho ijambo ry'Imana riguha intaye nshasha, riguha ivyizigiro bishasha, riguhanagura agahinda rikaguha umunezero. Ana yavuze ngo hari abantu vyasa nuko ari bo bari kuri top, ariko uyu munsi nabo nyine bari muri bariko barasaba. Ubu twebwe abantu vyasa nuko twebwe tutafise imbere n'inyuma, nitwe duhagaze. Reka kwikengera. Bibiri ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana niyo ituma umuntu apfa kandi niyo ituma abaho, niyo ituma umuntu akena kandi niyo imukenura, niyo rituma umuntu amanuka ikuzimu kandi ijambo ry'Imana niyo ahantu hose uri ikibazo cyose wo kwisangamo imbere ya n'importe qui, ijambo ry'Imana riri capable kugukura aho hantu. Haleluya. Ntaco bitwaye ivy'igihe bimaze, ariko kuri no mugoro bashobora kubisezerera. Uriko witegura kunzinga isenga? Ku murango bararoba. Kubw'ijambo ry'Imana reka kuzinga ugo rusenga. Kubw'ijambo ry'Imana reka kuzinga ugo rusenga. Uriko urapanga projet ya mariage wagerageza kuraba amatariki, ukavuga ngo ngerageje kureba itariki niyi, ntibishoboka. Uriko urazinga urusenga wewe uriko urazinga urusenga. Kuri no mugoro naje kubwira ngo bararoba ku murango. Ku murango bararoba. Ku murango bararoba.
kubw'ijambo ryawe. Hajya musanze iri jambo kubwira ngo mubwire ngo kubw'ijambo ryawe. Hari ibindi bintu atamubariye mbwa jewe no kwibwira nawe wokwibwira. Ibindi byari inyuma ni nko yariko aribwira ngo kubwa experience maze. Imyaka maze ndiko ndaroba. Mu bisanzwe abantu baroba ku murango mu bisanzwe ibijanye no kuroba baroba udufi duto duto. Twatundi atabwenge tubwira. Twiterera mu rusenga. Mwumvise ifi barovye ngaho ingene zingana. Cyangwa bariko barabwira ijambo ry'Imana ntimutahura neza ivyo ari byo. Bavuga yuko ubwato bavuga ibintu bibiri. Insenga zarahaswe gutabuka. Sinibaze ko izo senga zasubiye kuroba izindi fi zingana uko après kuroba izo fi. Hama ikindi kintu bavuga yuko ubwato bwagira bwibire. Bisobanura neza yuko ubwato barimwo bwari bwinjiye mu mazi kugera ngaha ku munwa w'ubwato. Urabona ngaha ku munwa w'ubwato niho amazi yagarukira. Nagomba ndakubwire ngo igitangaza Imana ikora ntigishobora kukurengera gusumba kiguta handi hantu, kiguma hahandi nyine Imana ikugomba. Igitangaza Imana ikora kirabajere, ntigishobora kwibira, ntigishobora kwinjira. Meme si abantu babona kumenga ubwato bugira bwibira, ntibwibiye kubera ikibazo. Ubwato ntibwashaka kwibira kubera ikibazo. Ni inyishu yari mu bwato. Alo. Nta nyishu nimwe y'Imana. Nta nyishu imwe n'Imana izifise amakonsekansi. Iminsi yose inyishu y'Imana iragutera umunezero gushikaho kurengera. Amen. Imana ya Isirayeli kurasaba iguhe icyo umutima wawe wifuza. Hama ndakwiteze kukubona muri chapitre 2. Harabaho chapitre ya mbere, harabaho na chapitre ya kabiri. Kuri no mugoroba naje kubira yuko hariyo chapitre ya kabiri. Hariyo chapitre ya mbere y'agahinda, chapitre ya kabiri niyo gushinga intahe. Chapitre ya kabiri niyo kuririmba indirimbo yo gutazira Imana. Amen. 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 Murashobora kuvyaguruka. Mwene data, ikintu cyose kirafise chapitre ya mbere na chapitre ikurikira. Kandi nibaza yuko iyo chapitre ya mbere irangiye. Mwisi imwe haba chapitre zibiri gusa, nta zindi chapitre zibaho. Haba zibiri gusa, harabaho chapitre y'agahinda, akabona chapitre y'umunezero. Nizo zibiri. Kandi ku Mana iyo umuntu yavuye mu gahinda ntasubira kandi mu gahinda. Mwisi imwe iki nacyo ndacyumvise ubunye ntacyo nategeye mu vyane ko ndavuga. Mwisi imwe hariyo chapitre zibiri zonyene. Iyo umubabaro iba remplacer ni y'umunezero gusa. Uri muri iyo chapitre ya mbere, hariyo indi chapitre ikurikira. Haleluya. Haleluya. Nifuza ko usengana nanje kuno mugoroba wisunzishije ijambo ry'Imana rikubwiye. Niwunamika amaso dushimira Imana, dusenga Imana. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli. Iryo niryo zina ryawe ry'ibihe bidashira. Yukuri Imana ya generation uko zigenda zikurakurana. Ndagushimiye yuko ni generation turimwo uyizi kandi uyisobanukiwe. Urakoze Mana kubw'uno mugoroba waduhaye. Aho tubari ijambo ryawe ritubwira ngo ngiye gutanga umunezero uhwanye n'icyo umutima w'umuntu wifuza. Ndagushimiye kubwo abana bawe uvuganye nabo ku mugoroba n'abandi bose baza kubwirwa amakuru y'ino jambo. Umuntu wese aza kubwirwa amakuru ya rino jambo ndature ku ijambo ari giwiwe. Uri ngaha aza kurishira uwundi ndayitura ku uryumva wese akarifatana uburemere ari ijambo giwe. Uno mugoroba ndagushimye kuzanye ijambo rihinduye amarira rikazana umunezero.
rihanaguye agahinda rikazana ibihe bishasha ku bana bawe. Icyubahiro cyose kibi cyawe. Urakoze kuko uri Imana yo kwizegwa, kuko uri Imana y'ubuntu, kuko uri Imana y'imbabazi. Ndahezagiye abana bawe, ndavuze ngo ijambo ryawe ribitangira imbere, ginjire aho batari bwashoboye kwinjira, ritunganye ibintu neza, ribashikiriza intahe yuzuye y'umunezero. Urakoze, izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Jana n'ubwoko bwawe, ubazigame, ubashikana amahoro mu ngo zabo n'abagiye mu zindi programme zitandukanye. Ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe kuri n'umugoroba. Ndatura yuko chapitre nshasha yugurutse ku buzima bwo bw'abana bawe. Mana, ndagushimiye yuko tanye iyindi chapitre nshasha. Ndagushimiye yuko uhinduye ibihe, ndagushimiye yuko utanze ikindi gihe gishasha ku bana bawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishimwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Umugoroba mwiza, Imana ibagirire neza.